Ndabaramukije cane. Mahoro neza. Ego murashobora kwidondora abariko baradukurikirana. Nitwa Nsabonimye Gerard, nkaba n'umunyeshuri kuri kaminuza mu gisata ca administration gestion des affaires. Ego none Gerard, uno musi ni ikihe kintu wifuza kuganiriza abariko baradukurikirana? Ikintu nyamukuru nifuje kuganiriza abariko baradukurikirana, nifuje ko dusangira ku bijanye na recherche nagize ku bijanye n'amasite touristique situe yo ngaha aye Muramvya. Tuza kubiganira mu bice bitatu. Turavuga bwa mbere na mbere mbega n'ayahe masite touristique ari ngaha mu ntara ya Muramvya. Ica kabiri tuza kuraba akamaro canke importance des sites touristiques. Hanyuma ica gatatu tuza kurangiza turaba les avantages des sites touristiques. Ego. Muratubwiye ko muza kutuganiriza ku bijanye n'amasite touristique ari ngaha mu ntara ya Muramvya. Mbega tuvuze site touristique ku bantu badatahura igifaransa twavuga ko ari nk'iki? Site touristique ni ibibanza vy'iratiro. Ni ibibanza vy'iratiro. Ndaza kuvuga cane ku biri ngaha mu ntara yacu ya Muramvya. Ariko imbere gato yuko mbanza kuvuga ivyo bibanza biri vy'iratiro biri ngaha mu ntara yacu ya Muramvya, nagomba afashe kuba ariko baradukurikirana ndabamenyeshe neza na neza aho intara ya Muramvya iri n'ibiranga intara ya Muramvya bikeyi cane mu vyo nashoboye kurondera. Intara yacu ya Muramvya ni intara iri hagati na hagati mu gihugu c'u Burundi. Kera yitwa Capitale Royale canke wari umugwa mukuru ku ntwaro ya cami. Iyo ntara igizwe n'intara kama zibiri izo twita mu gifaransa région traditionnelle. Hariho une partie canke igice kimwe kigizwe na région Kirimiro n'ikindi kigizwe na région Mugamba. Hanyuma région Mugamba ifise igice gitoyi kurusha igice kinini kiri muri région Kirimiro. Rero tugize nko mu bice bine mu gifaransa bita 4 points cardinaux. Mu buseruko bw'intara ya Muramvya hari intara ya Gitega, hanyuma mu burengero hari intara ya Bujumbura rirare, mu manuko hari intara ya Mwaro, hanyuma mu buraruko hari intara ya Kayanza, mu burengero bushira uburaruko hari intara ya Bubanza bihanura bibe biciye ku kibira ca Teza. Ivyo nivyo twashoboye kuvuga kugira ngo abariko baradukurikirana bamenye neza mbega iyo ntara ariko aravuga ya Muramvya itumbereye hehe. Ico nico nashoboye kugira ngo dufashanye bamenye neza na neza aho intara ya Muramvya itumbereye. Mbega nibihe bibanza vy'iratiro biri ngaha mu ntara ya Muramvya. Naragerageje kurondera ndaca no ku kinyamakuru iwacu ndaraba bimwe mu bibanza vy'iratiro bagiye barashirako. Narashoboye kubonamwo ibibanza bitatu basizemwo ibibanza 126 bihari mu Burundi vy'iratiro. Barasizemwo ibibanza bitatu vyo mu ntara ya Muramvya. Barasizemwo ikibanza ca Traité de Kiganda. Tuza kugaruka ko Traité de Kiganda mbega n'igiki yakoze canke habereye iki. Hariho n'ikibanza ca La Forêt de Thèse, ishamba kibira ryimeza rya Thèse. Baravuze n'ikindi Tebeteza naho nyene iri kumwe na kibira Teza naho nyene bari basizeko muri ivyo bibanza vy'iratiro biri ngaha mu ntara yacu ya Muramvya. Ariko apare y'ivyo bibanza vy'iratiro bavuze hariho n'ibindi batashoboye kuvuga kandi ari ibibanza vy'iratiro vy'inkoramutima cane. Twovuga nk'ikibanza kiri Inkondo. Inkondo kubize mw'ishuri barazi ko niho umwami yaruhukira igihe yumva arushe yaca agenda kwicara Inkondo. Inkondo ni ikibanza ciza cane kuko ucica urabona intara ya Muramvya yose. Hariho n'ikindi kibanza bita mu Nyavyamo, aho niho bimikira umwami. Ico kibanza nagerageje kugira ko ubushakashatsi butandukanye. Bamwe mbere barambwiye yuko ico kibanza nuno musi ugiye kurima uva ufise ibigato. Ego hanyuma hariho n'ikindi kibanza kiri ahanyene hafi y'Umuramvya
kuri centre ya Muramvya aho bita ku ntebe y'umwami hari ku mutumba wa Burambana, naho nyene ni ikibanza ciza kandi ciratiro. Hariho ni naho umwami yaba ngahe Muramvya hayaye imbere ya Stade Royal, naho nyene hariho ibigabiro vy'umwami, naco nyene mu byo ikinyamakuru iwacu cari cagarutseko naco nyene cari kirimo. Ariko hariho n'ikindi kibanza bamwe mbere n'abari ngaha mu ntara ya Muramvya usanga batakizi, hazwi situ n'abantu babi Bugarama, ni ikibanza citwa ku Muzungu, aho oye harabereye ibintu bitandukanye mbere muri kahise, igihe Uburundi bwari munsi y'ubukoroni bw'ababirigi, hariho iradiyo, hakaba harabereyeho n'inyigisho zitandukanye z'ijambo ry'Imana. Hariho n'ikibuga c'umupira w'amaguru aho hantu mbere no mu Vitaro arigeze kuhakinira. Ikindi c'inkoramutima cahabera nuko abakozi b'Imana bahigira amateoloji, nk'akarorero turamuzi urongoye ishengero rya Eglise Vivante Kivuyo, mbere apare ya Kivuye n'uwari imbere yiwe David Ndaruhutse, aho hantu yarahigiye teoloji yigishwa n'abazungu. Rero ico ni kibanza kidasanzwe ciratiro, na hantu heza cane kuko hagiye urabona yuko abahaba bari bubatse inzu zabo ku ruzi, impande y'uruzi, ukabona yuko ari kibanza vy'ukuri ciza ciratiro. Hanyuma hariho n'ibindi bibanza vy'iratiro vyinshi dufise ngaha mu ntara yacu ya Muramvya. Hariho na Minolak, na hantu heza cane iyo hagiye kuhatembera urabona vy'ukuri yuko iyo industry ari imwe mu mahinguriro akomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Rero benshi iyo turiko turavuga intara ya Muramvya ntibakunda kubona ubwo butunzi budasanzwe buri mu ntara yacu nziza ya Muramvya. Hariho twakivuze na Otebeteza, nibaza yuko Otebeteza ni imwe mu mahinguriro y'icayi, ahingura icayi kiryoshe cane. Uretse iyo Otebeteza duheruka no kuronka iyindi Otebe y'icayi hafi yo ku Mubarazi. Biragaragara yuko iyi ntara yacu ya Muramvya vy'ukuri ifise ibintu vy'agaciro cane vy'ingirakamaro gose. Twokwibaza ati none ni kubera iki washimye kutubwira ku bijanye n'amasite touristique? Icatumye nshobora kurondera canke kugira amarecherche ku bintu bijanye n'ibibanza vy'iratiro, ubwa mbere nuko ikibanza c'iratiro umeze nk'ubishira mu bifaransa bavuga yuko ni moteur, ni moteur de la croissance économique. Iyo tuvuze iri jambo moteur sinzi ko benshi bagitahura. Moteur turabye nko ku imodoka biba bigoye ingene ishobora kugenda itagira moteur. Rero naho rimwe na rimwe tubifata nkaho mengana ibibanza bisanzwe, ni moteur de la croissance économique. Iyo tuvuze la croissance économique niho ugukura canke k'ubutunzi bw'igihugu butangura kuba. Uretse nico amasite touristique iyo afashwe neza, akorganizwa neza, biratuma n'abantu baronka ubuzi, situnga abakobwa les femmes bararonka akaryo ko kuza gusukura ivyo bibanza vy'iratiro, aho baraharonkera koyoko, barahabwa amahera kuko nibo bibamwo uko oye. Hariho n'abajene bararonka n'amahera igihe ibibanza vy'iratiro biba bifashwe neza cane. Uretse n'abajene n'abantu baba bari mu micungararo y'aho hantu, la communauté, usanga nabo nyene bariko baraharonkera akoyoko, bariko baraharonkera udufaranga. Mu vy'ukuri ibibanza vy'iratiro birakontribiwa mu gusansibiriza abanyagihugu, meme no mu buryo financier. Naho nyene vy'ukuri ibibanza vy'iratiro igihe vyafashwe neza, igihe vyatunganijwe neza, usanga igihugu kiriko kiraronka amafaranga. Ariko kandi igihe igihugu gifashe minenegwe canke intara ifashe minenegwe ikibanza c'iratiro, ico gihe haba hariko haraba ubuhombe budasanzwe. Rero vy'ukuri nivy'inkoramutima cane kudafata minenegwe ibibanza vy'iratiro, kuko n'ubutunzi bukomeye ku gihugu. Kuko mu gihe nimba nk'ubu Muramvya dufise la traité do Kiganda, hanyuma umuntu akagenda kubaka nka industry akavuga ati mon industry iri impande ya traité do Kiganda, biba vyorosha ingene abantu iyo industry bayirukira kuko iri ahantu hazwi, iri ahantu ku kibanza kanaka camenyekanye. Rero vy'ukuri notera kamo abarongoye intara yacu ya Muramvya, ibibanza vy'iratiro bisanzwe bihari yuko bo bikorera neza bakabitera imbere, mbere tugafasha mu kubishira
ku buhinga bwa ngurukanabumenyi abantu bakabibona hanyuma bakaza kwirukira ivyo bibanza vy'iratiro, kuko iyo abantu baje kwirukira ivyo bibanza vy'iratiro igihugu kiraronka amahera, intara ubutunzi burinjira. Mu minsi iheze narigeze kuja kugira visite kuri Musée Vivant turi kumwe n'abanyamahanga, ico gihe twarahatangiye amadolari atari make. Naciye nibaza ati mbega vy'ukuri aba bantu tujana tujana traité de Kikanda, tujana ku bigabiro vy'umwami Muramvya, amahera akinjira muri province yanje, ntivyari ibintu vy'inkoramutima gose, vyaranyigishije cane. Numva niho hanavuye ikiciyumviro, ndavuga ati vy'ukuri birakwiye yuko dutera akamo abarongoye intara yacu yuko ibibanza vy'iratiro bihari bitofatwa minenegwe, kuko n'ubutunzi budasanzwe dufise ngaha mu gihugu cacu ndetse no mu ntara yacu ya Muramvya. Mbega nizi avantage none z'ama site touristique? Avantage zihari, les sites touristiques igihe aba bahari habaye la solidarité, handi hakaba aba responsable zabo bazo, hanyuma bakazikingira neza. Vy'ukuri usanga no ngaha mu Burundi naho ziba zihari, usanga atagukingirwa kuhari, ugasanga abantu baraziragiramwo, ugasanga abantu bazifata uko bashaka, ariko bari bakwiye kuzifata nk'ubutunzi budasanzwe. Hanyuma iyo abantu baje kuhatemberera birababera umuco canke bakaronka n'ibindi bazoja kurata mu makungu. Sinkekeranya yuko ibibanza vyo ngaha mu Burundi bwacu canke ngaha aye Muramvya, igihe vyotegurwa neza bigafatwa neza, mu vy'ukuri n'umunyamahanga aje kugendera Uburundi yovuga yuko Uburundi ari igihugu c'amata n'ubuki, kuko jewe naragerageje ndatembera mu bibanza vyinshi bitandukanye vyo ngaha mu ntara ya Muramvya, narabonye yuko ari ubutunzi budasanzwe ku gihugu cacu c'Uburundi. Rero nagomba guhimiriza situ abajene abakiri bato, vyari bikwiye yuko aba badukurira batwereka bakatubera akarorero mu kutwereka akamaro k'amasite touristique, hanyuma la nouvelle génération canke generation izovuka ikazovuka hari ukubaha no guha agaciro ibibanza vy'iratiro bisanzwe biri ngaha mu ntara yacu ya Muramvya. Nitwokekeranya yuko ibibanza ari itunga ridasanzwe Imana yashimye gusangiza abanyamuramvya, kugira ngo bifashwe neza ntibirangirire gufasha uhararira canke uhakora gusa, bigaruke gufasha urwaruka rwaha mu ntara yacu ya Muramvya. Ego Gerard, murakoze cyane, matubwiye ibitandukanye ku bijanye n'ibibanza vy'iratiro biri ngaha mu ntara ya Muramvya, ndetse n'ubumaro biba bifitiye intara ndetse n'igihugu. Mbega turavye hirya no hino ko henshi usanga ibibanza vy'iratiro bisa n'ibidafashwe neza, nakahe kamo wotera abajejwe intwaro mu buryo bumwe canke ubundi kugira ngo ivyo bibanza birushizeho gufatwa neza? Kamo notera abajejwe intwaro, nobahimiriza cane kurya bashira inguvu mu bindi bintu bisanzwe bikorwa mu gihugu canke mu ntara baba barongoye. Nobatera kamo vy'ukuri yuko n'ibibanza vy'iratiro ko bobifata neza cane, bigakingirwa, bigakorerwa neza, kugira ngo n'abaje kuhatemberera ntibavuga ati vy'ukuri harya hantu twagiye ntituzohasubira, ahubwo bagiye kuhatemberera akavuga ati nta yindi ntara, nta yindi site touristique twofa tugiyemo tari mu ntara yacu ya Muramvya. Rero vy'ukuri nobahimiriza vy'ukuri yuko bohakorera cane, bohashira inguvu cane nkuko bashira inguvu mu rimwe n'ubworozi, ariko kandi naho nyene boshira inguvu kw'iki kintu cy'ibibanza vy'iratiro, kuko navyo ni bimwe bizotuma intara yacu ya Muramvya itera imbere. Ego nakahe kamo kandi wotera urwaruka ruriko rurakura ubu, nk'ubu ko wabivuze yuko intara ya Muramvya ndetse no mu gihugu hari ibindi bibanza byinshi bitandukanye vy'iratiro, nakahe kamo wotera urwaruka ruriko rurakura ubu ku bijanye no kugendera ivyo bibanza vy'iratiro? Jewe nahora ndumwigisha, n'ubu ndabikurikirana, situ n'ibintu bijanye n'ayo masite touristique. Ndabona mu bitabo abanyeshuri biga ibi by'ibibanza vy'iratiro baravyigako kandi vyinshi, ariko kandi usanga umwana ashobora guheza amashuri yumva yuko hari ikibanza c'iratiro atana kimwe arigera abona. Ikintu ca mbere nohimiriza nuko aba bana biga mu ishuri bogerageza bakanabibigisha, bakaza no kubibereka, ntibibirangire mu mateori, ariko bakabereka ubutunzi budasanzwe buri mu ntara yacu ya Muramvya. Abatahazi babatera kamo twojana nkabereka, nkanabasigurira bimwe bimwe ku byo bagiye bansigurira
bijanye n'ivyo bibanza vy'iratiro. Ndatumira rero ugwaruka aba bakiri bato yuko batofata minenegwe ibijanye n'ibibanza vy'iratiro, ahubwo boba bamwe mu kuba ivyitegererezo vya bakuru babo mbere mu kudafata minenegwe ibibanza vy'iratiro. Ego akabazo kandi nagomba gusa n'urangirizako wewe numvirije usa n'umuntu yagenze ibibanza bitandukanye byo mu ntara nziza ya Muramvya, ni ikihe kintu cagusunikiye kumva yuko wogendera ivyo bibanza vy'iratiro byo muri iyo ntara ndetse n'ibindi bitandukanye biri mu gihugu ahatandukanye? Mu kameremere kanje sanzwe nkunda ibintu bijanye ibintu biri naturel, ibintu Imana yaduhezagije, uretse yuko nkunda amasite touristique canke ibibanza vy'iratiro, ndakunda n'ugwaruka, ndakunda gukorera mu gwaruka, gukorana n'ugwaruka, mbere ndafise n'icivugo kivuga ngo Afrika ihindutswe biciye mu gwaruka ruteguwe. Rero kimwe mu vyatumye numva uwo mwinamuro mu mutima n'igihe nagendana n'abanyamahanga nkabona ingene bakunze ibibanza vy'iratiro biri ngaha mu Burundi, naciye ngira umwinamuro udasanzwe nanje wo kurondera ibibanza vy'iratiro biri ngaha mu ntara yacu ya Muramvya, ku buryo nabo bagarutse kutugendera ikindi gihe nzobasaba nkabatembereza no mu ntara yacu ya Muramvya nkabereka ubutunzi budasanzwe buhari. Ego murakoze cyane. Ego nakahe kamo wotera abakurikirana ku Mbizi TV? Kamo kambere no batera, ndabasavye mwese aho muherereye, ndazi ko mudukurikirana muri benshi, mugire subscribe kuri Mbizi TV, musangize n'abandi, mugire partage canke share, mugire na like na comment, kuburyo ibi biganiro tuza turabashikiriza hirya no hino benshi babironka, si tunabari n'abanyamuramvya bacu, ko turazi ko dufise abanyamuramvya bari hanze y'igihugu benshi, babone yuko vy'ukuri ngaha ari natwe mu ntara ya Muramvya hariko haraba impinduka, hariko haraba iterambere ridasanzwe. Nibaza yuko tuzobandanya tugira ibiganiro vyimbitse kuri iki yari intango, tuzobandanya tuvyagura mbere dushike n'ahantu tugira tuvuga ku masite touristique asanzwe ari mu gihugu cacu c'u Burundi. Murakoze cyane. Ego.